Banywanyi ba Hejuru TV ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Turi ku munsi wa kabiri ku itariki ya 3 ukwezi kw'icumi 2023 ni umwanya w'amakuru agezweho. Turaza kwibanda cane muri politiki hamwe no umutekano. Ntuze gucikwa, reka ntangure nkuramutsa kandi ngo hakaze aho woba uherereye hose, waba udukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure harimwo Amerika, Aziya, Uburaya, Australia n'ahandi hagiye hatandukanye. Turazi ko mudukurikira muri vyinshi tubatohoreza mu bisata bitandukanye harimwo politike, umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane, sivugwa cane mu kibano, ibiba vyatojwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu nzego zitandukanye no mu bice bigize Uburundi. Bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru navyo tubigarukako. Tugiye kugaruka kuri za mpapuro bita traque ziyamiriza umugambi wa coup d'etat zatowe ahatari hake mu gihugu. Ese ninde yoba abiri inyuma? Ku munsi w'ejo niho twashikirije inkuru yuko uwitwa Lieutenant Stanislas Ndihokubwayo hari nawe wasinye kuri izo mpapuro, havugira umurwi wiyise CMPCB urimwo abapolisi n'abasirikare. Niho rero izo mpapuro rero zoba zarasanzaye mu bene gihugu mu bisagara bitandukanye harimwo ica Bujumbura, mu Rumonge n'ahandi hagiye hatandukanye. Gusa rero hari amakuru masha duhejeje kuronka kuri ivyo vyose vyabaye abavyinyegeje inyuma. Bivugwa ko hari abasirikare bakomeye boba baragiye muri uyo murwi, ndetse kandi bakaba bavuga ko bariko biyamiriza coup d'etat, ariko uwo murwi nawo rero ukagaruka ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye. Bavuga ko yiruhije abarundi iki gihe ko rero uriko wiga izindi nzira ngo wokoresha uri kumwe n'abanyagihugu kugira bamukure ku butegetsi ata amaraso abanje guseseka biciye mu kwirika ku butegetsi. Aho uherereye hose fyonda kuri subscribe canke sabone. Umutekano wari wongerejwe cane mu gisagara ca Rumonge mw'ijoro ryo kuw'Imana ku rugero rutari rumenyerewe, aho abapolisi benshi baguma bakizura bongera birukana abantu bari mu bunywero no mu mabutike. Abantu ntibigeze bamenya icari gituma bacurwa butaraririye ngo batahe mu mazu yabo, ariko mu gatondo ko ku munsi w'ejo kuwa mbere uheze niho hamenyekana ko hafi y'ikambi ya gisirikare mu Rukinga hatowe inzandiko bita traque zitirirwa abasirikare n'abapolisi bashaka guhinura ibintu bidaciye mu nzira yo gutembagaza ubutegetsi. Amakuru rero duhabwa n'ababa mu gisagara ca Rumonge atubwira ko abantu bari bateramiye kwibarabara rikuru inomero 3, abari mu buriro, mu bunywero, abaca amafaranga mu kunguruza abantu kw'ipikipiki n'abandi bari borohewe muri iryo joro ryo kuw'Imana. Polisi benshi bari barongowe na komiseri w'igipolisi mu ntara ya Rumonge bagumye bazunguruka kuva igihe c'isaha 3 z'ijoro. Uwo bahwanye wese bamutegeka kuva mw'ibarabara no gutaha muhira utaraririye. Ayo makuru akabandanya avuga ko aho mu gisagara ca Rumonge bavuga ko abantu batigeze babwirwa ivyabaye. Bemeza ko no makaritsiye hagati urwo ruja n'uruza rw'abapolisi rwibonekeza cane gusumba uko vyahora. Mu gitondo rero co ku munsi w'ejo kuwa mbere niho hazinutse hatorwa inzandiko bita traque mu rurimi rw'igifaransa zitirirwa rw'abasirikare n'abapolisi. Bavuga ko badashigikiye wohirahira ngo ahirike ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Abanyarumonge rero bakaba bibaza ko iyongerezwa ry'umutekano ryoba rifitaniye isano n'izo nyandiko zari zatowe. Ku bijanye n'izo nyandiko zari zatanguwe kuvuga n'ikinyamakuru ikiriho cegereye ubutegetsi, ikiriho cari canditse ko gifise amakuru ko hari inyandiko zitagira umukono zizokwiragizwa mu gihugu ziyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Izo mpapuro rero bikavugwa ko zatowe nka hose mu ntara zigize igihugu c'u Burundi harimwo n'igisagara ca Bujumbura, kuko uyo mugambi abawuteguye bose ariho bahereye, ndetse bakaja no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Ivyo rero vyatumye abantu batandukanye bavuga ko izo ari inyankaburundi zateguye gukora iryo bara inyuma
bihuha nk'uko byiswe n'abantu bagiye batandukanye ariko n'abategetsi b'u Burundi bivuga ko hari umugambi wo gutembakaza Varisito Ndayishimiye. Ivyo vyose rero bikaba vyaragarutse kandi binavugwa mu gihe Varisito Ndayishimiye yari mu ngendo hanze y'igihugu mu gihugu ca Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaragiye mu nama ya ONU rusange ku nshuro ya 78. Abantu rero bakavuga ko bavyinyegeje inyuma badashakira ineza abarundi, uko uwo twababwiye mu mfunyapfinya ni Stanislas bivugwa ko ari muretona yakusanyije abapolisi hamwe n'abasirikare bakomeye kugira ngo bategure uwo mugambi, bavuga ko biyamiriza kudeta ariko bakavuga ko Varisito Ndayishimiye intwaro yiwe bashobora kuyivanaho hatamenetse amaraso. Ni byinshi bigiye bitandukanye rero bivugwa cane. Iyo nkuru rero hari amatohoza kiri gukorwa ko kugira ngo tuzanabashikirize kuri iyi mbonesha kuri ya Hejuru TV. Ndagusaba kugira ngo ntuzocikwe. Kuriha itike y'indege mu madolari ibikosorwe mu maguru masha bashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca avuga ko kuriha amatike y'indege mu mafaranga mvamakungu tegerezwa gusubiramwo mu maguru masha kuko vyotuma umunyagihugu asanzwe atosubira gufata urugendo. Gervais Ndirakobuca yabivugiye mu ikoraniro ry'inama nkenguzamateka n'inshingamateka kuwa mbere, aho yariko arashikiriza izo nzego icegeranyo c'ivyo leta yaranguye mu mezi 6 ya nyuma y'umwaka uheze. Ku ndwi iheze amakompanyi mpuzamakungu y'indege akorera mu Burundi yose yatangaje ko kuva ku wa gatanu uheze hari ku itariki ya 27 Nyakanga 2023 ushaka itike ayigura amafaranga y'abanyamerika canke amanyaburaya, ubwo na amadolari canke amayero gusa. Banki nkuru y'u Burundi nayo igasigura ko ayo makompanyi abirekuriwe n'itegeko. Mu gihe cyo gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe na leta ntibiba bitegekanijwe ko umushikiranganje wa mbere hari ibindi bibazo canke question orale bitajanye n'ico cegeranyo abazwa. Umushinga amateka yakibajije agicishijemwo nk'akarero gusa yibutsa ko bari baremerewe ko bazohora bahabwa akanya ko kubibaza n'umushikiranganje wa mbere kuko biba ku bandi bagize leta. Yakibajije mbere n'umukuru w'inama nshingamateka maze kwihaniza ko bene ivyo bibazo uwo munsi bitobazwa. Ati nk'ubu iyo mutaba mwamaze gushiraho akarongo gatukura nacangira ko kuko hariho ikibazo kiriko kiravugwa n'abagura amatike y'indege mu mafaranga mpuzamakungu ko umushinga amateka yaciye avuga imbere yo kubandanya agira ati bica bigorana ingene umukozi wa leta ahembwa mu marundi hanyuma iyo hageze kugura itike y'indege agasabwa amayero canke amadolari. Umukuru w'inama nshingamateka Gerase Ndabirabe yaciye aronka akaryo ko gufatira aho ashimira uwabajije ico kibazo, mbere aranagishimangira kumurusha. Ati mu kiga ca leta bavuze kenshi ko mu Burundi ibintu byose ari gukoresha amafaranga y'amarundi, none abo bandi bazanye ibi bintu ni bande? Niko Gerase Ndabirabe yaciye abaza imbere yo gukura inkoni ku gishitsi agira ati twe mu Burundi dukoresha amarundi n'ayo matike tuzoyagura amarundi, niko bimera. Ururimi basanze bavuga rumwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yababwiye ko akivyumva yaciye abibaza ujejwe ico gisata, vuze ko zimwe mu nyishu yahawe ari uko ko abakozi ba leta abanyeshuri n'abagwayi bo kwemererwa kuriha mu mafaranga y'u Burundi, ariko naho nyene agasangamwo akarenganyo ku basigaye. Abwira abashinga amateka n'abakenguza amateka ko iyo ngingo itegerezwa gusubirwamo. Ingingo yaje hatageze kandi ni ingingo yo guhagarika vyihuta. Ndiko Ndirakobuca yashikirije tuvuze ko amateke yagurwa mu madovize, nibaza ko abantu bato bato vyobagora gusubira kuvyayaja. Niko yabandanije asigura avuga ko abagwiza tunga bo boyagura uko yoba agurwa kose kuko baba bagiye muri business, ariko nk'umuntu muto vyomugora. Mu kiganiro rero yahaye BBC Gahuza Miryango mu ndwi iheze, umuvugizi w'Ibanki Nkuru y'igihugu Liberarmeni Bacinone yavuze ko kurihisha amafaranga mvamakungu w'amakompanyi y'indege abirekuriwe n'ibwirizwa ryo muri 2019 rigenge ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu gihe amakompanyi yo hanze iyo acuruje
amafaranga y'u Burundi acaja gusaba banki nkuru kuyavunjira kugira aronke amafaranga mvamakungu. Kuyaruhusha rwo gucuruza mu mafaranga mvamakungu ari nk'inyishu yuko aronka ayo mafaranga atiriwe araja kuyasaba muri banki nkuru. Umushikiranganji wa mbere rero akaba yaravuze ko abateguye iyo ngingo batavyumviriye neza, bibajije ngo baronse inyishu ariko si inyishu vy'ukuri, niko Gervais Ndirakobuca yoba yaravuze mbere y'abakenguza amateka hamwe n'abashinga amateka, ngo n'ingingo yaje hatageze yo guhagarikwa vyihuta, niko vyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Reka tubandanirize aya makuru Ingozi, aho abasore n'abagabo bafise inguvu babandanya kuja muri Tanzania. Kuva mu kwezi k'umunani muri komine Ruhororo hamaze kujabuka abarenga 55 imitumba ya Kimerajana, Muhama, Niba na Gitwenzi niho hamaze kugenda baharurwa hagati ya 6 n'indwi kuva mu kwezi k'umunani 2023 nk'uko vyerekanwe n'abaharanira agateka k'abana muri komine Ruhororo. Muri komine Tangara nahone abaja gupagasa mu gihugu ca Tanzania babandanya kugenda. Ibiharuro vyerekana ko hari abinyegeza cane mu kugenda. Kuva mu kwezi k'umunani hamaze no kugenda 18 bava mu mazone atatu ni Tangara, Musenyi na Kinanira, kuvyemezwa n'abajejwe intwaro muri iyo komine. Ayandi makuru akavuga ko abinyegeza boba barenga 50 bavuye aho Itangara. Abajejwe agateka k'abana barabazwa n'abana bata amashuri n'imiryango bakaja gukora mu mirima yo muri Tanzania kandi batahutse bakamburwa ivyo baba bakoreye. Abaharanira agateka k'abana bo mw'ishirahamwe FENADEB bagahamagarira abajejwe intwaro gufasha mu guhagarika ubwo bugurano bw'abantu ni traité de personnes nk'uko bishikirizwa. Badwanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikira amakuru y'imbonesha kure Hejuru TV. Turabandanya kubatoreza vyinshi bigiye bitandukanye, inkuru zivugwa mu bisata bitandukanye. Ndagusaba kandi kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Imana ibahezagire.